Kaminuza y'Intwazangabo mu Ntwaramiheto ISCAM ni imwe mu makaminuza yigisha incabwenge mu bisata bitandukanye mu gihugu cacu. Ikaba mbere ifise ikirushije izindi kuko inatanga ubumenyi mu buhinga bwo kwivuna basi ahaturutse hose no kuba kirumara mu gukingira imbibe n'ubwigenge bw'igihugu. Nico gituma tubarindiriye ko vyinshi. Iyi kaminuza y'Intwazangabo yashizwe mu mashure y'akarorero ya gisirikare muri kano karere ka Afrika y'ubuseruko. Bivuye ku kanovera k'inyigisho zihatangirwa bituma riba rurangiranwa mu makungu, rigahurumbirwa n'ibihugu bibanyi kumbure ejo aho bukera n'ibindi bihugu bitari bike muri Afrika y'ubuseruko bizorungika imikangara yavyo kurahura ubwenge ngaha mu Burundi. Twagomba dukenguruke icivugo mwatoye. Iki civugo koko ni icivugo kijanye n'ibihe tugezemo mu Burundi, ngo kaminuza y'Intwaramiheto uruhongore rw'imboneza mu vy'ubuhinga n'ubumenyi mu rwego rwo kwivuna basi bw'u Burundi, mu kubungabunga ubutunzi kama no gukingira itunga rusangi vyo nkingi y'iterambere rirama mu Burundi. Ni icivugo gihuye neza n'imigabo n'imigambi leta iriko irarangura. Ico twifuza nuko Intwaramiheto ziri za mbere mu bikorwa vyo kurwanya ubukene. Mwebwe Intwaramiheto nimwe muzi gukorera mu gihugu cose mutaravye iyo muva. None rero nimutange akarorero kuko mu ntumbero dufise dushaka yuko ubushikiranganji bwose butegerezwa kwerekana ico bwaranguye muri komine yose mu Burundi. Ivyo rero murazi yuko hari abatemera kuja gukorera mu yandi makomine hagati mu gihugu. Mwebwe rero ko muri abasirikare muratubera akarorero, babone yuko mukorera hose abandi bazoheza babigane, kuko nta leta yo gukorera i Bujumbura. Leta ikorera mu makomine yose y'igihugu, nta mugambi n'umwe leta irangura atari umugambi w'abene igihugu bose atanumwe avuyemo. Nagira mbere mfatireho aka kanya nshimire cyane Intwazangabo mu gisirikare tumaze kuzeza amabanga atarayo igisoda. Twaragendereje dusanga abasirikare bose barangura amabanga atarayo kwivuna basi, bose bayarangura neza kandi bafise umwimbu ushimishije. Cyane cyane turashimira abagenywe mu mabanga ubu vuba, kuko baje bafise ingoga zidasanzwe kugira ngo igihugu gitere imbere. None rero nanje ndabakeje, nongera namwe ndabatera intege kugira muri mwebwe abo buca bashobora kugenwa mu yandi mabanga baze koko babera akarorero barya abandi bene gihugu bahora bayarangura.